umwaza ati mbega mwene data uranyiyumvamwo umuraba mu maso niwasanga utamwiyumvamwo iriya ni chose à faire turamaraso amwe turakarakamwe twamuka ku muvyeyi umwe data wa twese notre père qui est au ciel ntari buraya si umurundi si n'umuzungu si n'umunyarwanda si umututsi si n'umutwa si n'umuhutu mugabo ni data wa twese harimo kandi ntaba muri Amerika canke mu Burundi ariko aba mwijuru ari mwijuru. Yesu nashimwe. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Hanyuma rero ndanezerewe cyane kuba hano. Ngomba gusangira ijambo ry'Imana. Some rero mbagaza ahantu hera. Soma hariya mu Yohana 10:9. Nasoma mirongo migufi cyane 10:9. Rimwe mpora nifashisha n'abasoma bakamfasha kandi naho naje ngasoma ariko nkundira mbere ku murongo wa 10 nyene kandi nsome jewe nyene. Mwungere mwiza nukuri ndababwire udaca mu irembo ry'intama udaca mu irembo y'urugo rw'intama ariko akurira handi uwo aba ari gisuma n'umwambuzi ari kuwuca mu irembo niwe mwungere w'intama. Umuteramye w'irembo aramugururira kandi ntama zumva ijwi ryiwe ahamagara iziwe ntama mu mazina yazo akaziturutsa kandi iyo amaze guturutsa iziwe zose azije imbere ariko uwo zitazi izomukurikira namba zomuhunga kuko zitazi ko bo ntibatahura ivyo ababwira ivyari ivyo nuko abanyitangiye imbere bose bari bisuma n'abambuzi ariko intama ntizabumviye jewe rembo kandi urushika mu rugo wese aciye muri jewe arakizwa agataha agaturuka akaronka iki undi nanca nsomera mu ikete ya mbere ya Timoteyo igice cya 2:4 na Matayo 5:14-16. Ubundi ngoma asoma abantu babiri cyatubanza tugarukiriza ngaha Timoteyo 2:4 na Matayo 5:14-16. Ngomba ko abantu bose bakizwa bagashika ku kumenya ivy'ukuri. Yundi yabonye ahandi 5:14-16 Matayo 5:14-16. Muri umuco w'isi igisagara cubatswe ku mpinga y'umusozi ntigishobora guhishwa. 16. Abari ku muco wanyu ubonesha imbere y'abantu
ngo babone ibikorwa byanyu byiza bahimbaze so wo mu ijuru. Yesu nashimwe. N'aya majambo dusomye hano, amajambo avuga ku Gakiza. Maranye iminsi aya majambo kandi aho nca hose kandi no ngaha Mana yarampaye iryo jambo, simbuzi ivyo mvuga kuko Imana imaze kumpamagara yampaye n'ivyo ndayivuga ko ndi navyo kabisa. Mugabo iri jambo ryaje ry'Agakiza maze iminsi ndiko ndarivuga gose canke gukizwa, kuko nanje icangiza uwundi singomba kubabwira ko ndikubera ndi pastor oya, icangiza uwundi ndakibabwira nukubera nakagakiza. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe cyane. Agakiza, agakiza gashitse niko muririmbye yavuze. Haraho usanga dufise ishengero rigomba ngo tugira agakiza kibice 50% n'ibyaha ibice 50%. Mugabo Bibiliya avuga ngo agakiza gashitse, kandi niko muririmbye avuga ngo agakiza kageze gashitse. Ndagomba gukizwa ibice 50 bikaba mw'ishengero, bindi 50 bigaca bibahe bikaba hanze, kandi abo ni benshi kandi abigombera ivyo nyene. Gukizwa naravuze ko umuntu akwiye gukizwa gose, agakizwa agashikana kugakiza nyene. Agakiza kameze nka serumu canke ajya amaraso batera umuntu. Iyo bateye umuntu amaraso arinjira. Yesu nadufashe. Yesu nadufashe. Aramwinjiramwe akinjira hose, ntiyagire na hamwe sinzi ko ngaha hari abavuzi barabinsumbya canke babizi, jewe nta nivyo ndanazi cyane. Mugabo ndizigira ko bamuteye amaraso azunguruka hose agashikayo, nta na hamwe nta rugingo na rumwe rushika. Haraho tugomba gukizwa inusu, hakagira ingingo zimwe zisigara zikizwa n'izindi zigasigara. Ariko nagomba ngukizwe rwose. Yesu nashimwe, kuko birafise inyungu. Agakiza karongorera, kamere k'agakiza karongorera ibintu byose mu byiza. Ndasubiramwe, agakiza karongorera ibintu byose mu byiza. Ngaca mvuga ngo ubugingo butagira agakiza ntibugira intumbero bw'umuntu naho yobandi. Twumvise ngo igomba ko abantu bose bagirana bakizwa, sugukizwa gusa ngo mbere bagaca bamenya ukuri, kuko atagakiza nta kuri. Nico gituma Pilato yabaza ngo ukuri ni iki, kandi ari umucamanza adasanzwe. Haleluya, haleluya. Ugomba kumenya ukuri rero urakizwa, kandi Imana igomba ko bose, iragomba ko abagabo bakizwa, abagore bakizwa, mu ngo dukizwa, iragomba ko mwishura abantu bakizwa, iragomba ko abacamanza bakizwa, urukwa paisi iragomba ko na pastori bakizwa. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Twese igomba ko twese, vuge muti twese, bose n'importe qui, abantu bose arabatwara arabatwagwa bose, igomba iyo ntumbero y'Imana ko bose bagirana bakiza, kuko agakiza karongorera ibintu byose. Nabwira kabirongorera mu byiza. Ubugingo budakijijwe rero cyangwa ubuzima budakijijwe bumeze nk'imodoka itagira vora cyangwa itagira fre, uko nta cerekezo bugira. Yesu nadufashe. N'ubuzima bw'akajagari. Ikimenyetso naho bwe gukicerekana ngo ni hari iki, ni hari ereka ndi hoya oya jereka ndi hoya. Yesu nashimwe. None gukizwa ni iki? Gukizwa ni iki? Nukuva mu byaha umuntu akihana agaharirwa agahinduka akaba umuntu w'Imana. Uko gukizwa mu yandi majambo no gukira. Gukira nako kuri mu dushobora gushira mu bice bibiri. Ari gukira mu mubiri no gukira mu mutima. Iyo hari umuntu yaronse amafaranga avuga ngo yagize wa muhungu nakango bari Bujumbura yarakitse, bari hanze ngo yarakize, siko bavuga, siko bavuga. Uko no gukira rero niyo kandi agware kamvuge bitatu mbere. Yagwaye ingwara agakira baba ngo nakagizene yagizene yarakira gatatu. Natwe mu ruburyo bw'impwemu naho iyo habaye gukizwa umuntu abakize. Dukizwa iki?
ingwara y'ibyaha. Ibi bintu byose mubona by'ibyaha ni ingwara. Ubusuma ni ingwara, ubeshi ni ingwara, ubusambanyi ni ingwara. Abose mubona biyambika ubusa, biyambika amamini, abandi pocket bajya bose ze ni ingwara. Ashaka kuyivuga nako kanya biza ni ingwara. Abo banyamacakubiri bose bijya ni ingwara. Sindavuga ngo mubyemere, ndavuga ngo mubyumve. Agakiza munzi wacu, agakiza abantu. Kukiza dufise ni Kristo. Dusomye mu bitabo cy'ibyakozwe mu mwaka 12 tubona ngo nta wundi nta handi. Dusomye Yohana 10:9 niho twasomye kare. Yesu yerekana ngo nta rindi rembo rihari, nta rindi hari. Abo ngo ni jewe rembo, kandi uca muri iryo rembo harakizwa. Haleluya, haleluya. Yo amenanyo ni mpumuriza. Haleluya. Arakizwa, agaturuka, agataha, akaronka icani. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Arakizwa. Ni iryo rembo rimwe agakiza ryonyene, hari indi rembo rimwe agakiza. Kandi twasomye ngo abari ku muco wayo ku munsi ugira kane Imana iri kirarema yashizeho ibintu bya kabibiri binini. Ishiraho izuba n'ukwezi kugira ngo izuba rikore ku murango canke ku mamwa, mu ijoro nawe acakora iki? Akora ukwezi. Abahinga bavuga ko ukwezi nta muco kugira, ndikubonesha mugabo kurahura umuco kuzuba ugaca kubonesha hasi. Uko niko Kristo ari izuba ryacu, natwe turi ukwezi atwakiye tumurikira isi. Sema amekubwa, sema amekubwa. Avuga ngo kuko ataco mushobora mutamvise, kandi turi ngango twerekane ishusho y'igihugu cyo mu ijuru, ubwami bwo mu ijuru ngene busa. Hari ubwami bubiri, ubwami bw'Imana n'ubwami bwa Shetani. Muri politike yanje bamwe ngo ni mwese politike, nabwo ni politike nyene kubera atari politike niyo nyene. Mugabo politike yanje niyo gukura abantu mu bwami bwa Shetani ndabiba ndabajana mu bwami bw'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Mu bwami bw'Imana suko ntibuze kwa kuko we utabyemera, ariko buriho kuko buvugwa. Ikintu cyose kivugwa kiba kiriho, naba nivyabona vyarwa. Hanyuma tubandana mu Gakiza indero yandeze maze imyaka 40 muri iri shengero. Byaranzigamye, birandera, biramfasha kushbangira muto gushika mu busaza. Murabona uko ngana byarandeze. Iyo niko ndagenda bavuga ati turageze kwa Kenya kwa je nabyo pastor ndabwibagira ko ni pastor ndakubyibuka mwe mu bimbwiye. No vraiment aho simbesha je pastor je ndabwibagira. Muga ikintu ntibagira nagakiza. Sinibagira ko nakijijwe. Mwe byose ndabyibagira basi. Yesu adufasha. Yesu adufasha. Simyibagira naho no kwibagira ibindi sinabyibagira. Agakiza nigatangure muri wewe ubwa. Umurimbyi navuga ngo jewe ndi umukristo narakijijwe nkugwa mu byaha. Sikavuga. Uko ndi kose. Agaca avuga ngo nawo bibazo umugabisha ni Yesu. Turi kumwe nzokwamangirana. Ndabifurije kwizwa mwese mu izina rya Yesu. Haleluya. Aramuvuga none ko avuga ngo dukizwe ntidukijijwe. Urashobora kwicara mu isengero utakijijwe. Ibyo biraba. Gakiza sinzovayo. Muri wewe uvuga ngo barakwanka, uvuga ngo barakuzira, urabanza wira. Mugabo mutamera kwisubwamwa bwinshi, hama ariko aragi fromage cijamwo, igiye mu fromage yari imaze kubura, agiye mu bana cyangwa ngo abantu baranuka, abantu bose agiye mu baranuka. Undi muntu hanze ubwengana marati muta, uraraba neza ntugira ngo ibyo bintu biraha mu bwangwe wawe. Genda usuzume mu bwangwe ni usanga izo ngorane ziri. Yesu nadufasha. Agakiza mwemu yavuze ngo mvuge ndababwira agakiza mu ngo zacu. Agakiza mu ngo zacu. Sibyo none. Ndabona iyi ni imiryango iri ngaha. Hari abagore, hari abagabo, hari n'abana n'abakozi barimo.
Bibiliya ntacyo yasize. Kizwa mu biro, kizwa mu isoko, kizwa ahantu hose ukorera, mu nzira babone kuri kuragenda kabisa nk'uwambaye Kristo. Niko Bibiliya ivuga. Mu kuvuga kwawe uvuge nk'ukijijwe, mu kuyaga kwawe uyage nk'umuntu yakijijwe, mu kudandaza kwawe uyage uyage, mu gukoresha abakozi bakoreshe nk'umuntu yakijijwe. Apana amenye isahani imwe gucura umukorera uvuga ngo umushahara wose wakoreye amezi 3. Abagore ni bakunda kubivuga, umushahara wakoze amezi 5 warabuze wimuhema ngo tutanga ibintu byanje wabimaze, agashata ayikoreye amaboko. Haraha cagira gucyo ugasanga sinzi tunahitanye, ashoboye ngo yaduze anyibye. None kwa duza agaragara yagukoreye ukwezi kose amezi 5 yose utamuhembye. Herigara sinshigikira mwene abo mugabo aho usanga byatuvuyeko. Yesu adufashe, Yesu adufashe. Bibiliya iravuga ku mugore n'umugabo muri iki gihe cyacu. Dusomye mu Roma 12:2 haratubwira ngo ntimwishushanye n'iby'iki gihe. Mu ngo zacu muri iki gihe hari iki? Muri iki gihe hari kuringanira kw'abagore n'abagabo. Muri iki gihe hari ubusambanyi, abatinganyi, abona n'abahuza ibitsina babisangiye. Urabyumva? Ibyo byose ubu birahari, biranashigikirwa mbere n'ibindi bihugu. Imana ishimwe mu gihugu cyacu. Imana yarakoresheje abadutwara barubaha Imana, barabyubahiriza. Twebwe mu gihugu cyacu nta bihari, ariko duze turasenga kuko murabona ko ibintu biza birasegenya buke buke, kandi byaha birafise ingufu ubundi mu majambo. Yesu nadufashe. Ukorora inda kugira andi, ibyo nibyo bihari. Kwiyambika ubusa, ibyo nibyo bihari. Mu ngo rero hariho ingo usanga zirimo akajagari, ugasanga umugabo abuze icyo bita famiye, ariko famiye kambara. Famiye kambare, kambare ni bifi bigira atwe mu kiyaya biriyo, bifi bigira ubwanwa. Rero mu muryango wa kambare usanga umugore wa kambare, umugabo kambara afise ubwanwa, umugore wiwe afise ubwanwa, abakobwa biwe afise ubwanwa, abahungu biwe afise ubwanwa, n'ubutse afise ubwanwa. Bibiliya iratanga urutonde neza ingene ingo z'abantu bakijijwe agakiza. Yabwiye Zakayo ngo agakiza karinjiye no mu nzu iwawe. 19:9. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Mu Banyefeso 5:22 urutonde rurahari. 22 uje ku 25 tuhabona icyo umugabo akwiriye gukora n'icyo umugore akwiriye gukora. Ariko uyu munsi hanze bavuga ngo turangana, ahubwo abagore murakenyeye muvuge ngo murangana n'abagabo. Kambara ubwo kwa kambara uzosanga se ipantaro ibutura, umugore ibutura, abakobwa mabutura, n'abahunga mabutura, basanga byose nakajagari gusa. Ubwo surugo nakajagari n'ubwo gwakajagari. Urugo rwiza uko Bibiliya ivuga, umugabo n'umutwe ni president w'urugo. Mugabo sore n'urugo. Umugore nawe ni cegera. Kandi ikindi ndababaza, none mwarabonye mwibwi, ndababaza mwarabonye uko isi yubatse, abantu barenga umwe, hama harimo inde mukuru. Murabyemera cyane? Murabyemera? Muba n'amahasa yavukiye rimwe, haba harimo bukuru. Ariko formule iri simple cyane, formule y'urugo. Hanyene abantu bakijijwe usanga kuma baburana, ugasanga bamwe bafise igitanda cy'undi afise kimwe ara mu cyumba cy'undi ciwe, umwe harasoma akajunda ugasanga umwe afise imodoka, barabuza amahoro, umwe arara muri sarunda barakijijwe. Urabona ko biteye arakamara amazi. Yesu adufashe, Yesu adufashe. Ibyo birabaho. Formule iroroshe cyane. Muri Bibiliya bavuga ngo umugore yubaha iki, umugabo nawe agirene. Mbega aho mwumva wahawe igikorwa gikomeye ari ninde? Umuntu aguyangura kunda umuntu abagukoreye ibintu bikomeye cyane. Nayi kubaha gusa ugira gutya so Yesu mize, siko bavuga ugira gutya gusa bikaba bihetse. Kare ukazana inuzanye wa mwubashe, ukazana ibifungurwa wa mwubashe, ukazana kumeze ni mufungure, kandi nivyo yasumye. Ugacugara ngo bavuze ngo bagore n'abagabo. Umva
ngubu ngo twese turashoboye nguvyaga bashoboye ngo nabo bagore ngo barabishoboye shiko none muvuga ko numva je nibaza ko byatari byo ndavuge ngakwaratara navyumva kuko n'Imana ntiyabitanze uko kandi ntiyanavuze ngo barangana yavuze ngo umugabo azokuganza mugapana kuganza nabi umutware mwiza arakenewe Yesu adufashe Yesu adufashe hari ibyo abagabo bashoboye kandi n'abagabo hari ibyo badashoboye bishoboye n'abagore kakarero umugabo ntashoboye kurera mama n'umugore apfuye abana bagize ikibazo umugabo apfuye umugabo kabisa abana bataguma bariho hajya abana babuze nyina baba kiba ikibazo bashiramo mukase sinovuga ngo ntumunzane nabyo nyine haraho kenshi bica bicika ikibazo ranyo utwarinda uheka cyane simwe mutu byarase bati ibyo ntibimaze Yesu nashimye ngomba ari mwe mwatubyaye mba mutarabakuru ho iyo niyo formule ya Bibiliya ibintu bibiri rero kubaha no kugirana nagira ibintu biharuro mwebwe mwana mwizi biharuro ngo mushe mu biharuro byo urugo gushize mu biharuro bindi birenga ivyo ntirubaho rushagwana Yesu nadufasha Yesu nadufasha Yesu nadufasha hanyuma ngira mvuge cya kintu ndakirangisha bavuga ngo ntimwishushanye iby'iki gihe abantu birirwa barishushanya mw'abantu bakiri bato nama nkunda kubona abantu bishushanya Imana yari yavuze ngo ntimwishushanye n'iby'iki gihe ariko muhinduke rwose mugize imitima misha Yesu adufasha nama ngene ugwaruka rw'igihe rugerageza ko rushobora kose kwishushanya eka n'abakuzega barabigerageza ugasanga Yesu ashimwe Yesu ashimwe Yesu ashimwe ugasanga urabona bajya abahungu ingene bambara uwo mugabo rero yaciye avuga ngo umupasiteri umushitsi yahinja mugati none pasiteri none uyu muntu ubona akwiye kuririmba nawe atazoririmba nyene turamutaramura tekaje nawe nzotaramura kubera iki ati mbega urumva uwo ni wazana amafaranga kuri ibintu byose byo muri isengero none hamwe no mutaramura ngacasigarana izo mvumba gusa imvumba murazumva mwebwe muri abanyabujumbura imvumba murazumva ntimuvyumva ariko hari bazumva imvumba kwizo mvumba gusa nawe yari isengero bavyina batanguye bagataya ariko baravyina tizo n'imvumba n'ivumbi gatumuka izo mvumba izo n'imvumba mugabo umuntu muzima n'uyo mugore ahemba abakoze bose bakora ngaha yubaka n'ibintu ubu niwe wa mbere azari 10 cinshi mukizana kira cyo mugabo gitango kijijwe ubake mugabo wako kijijwe buriko muranyo ugaburira abakoze mugabo bagaburira ugize ntukijijwe ya ntabwo ari imvumba abantu mukiri bato kwambara iyo abantu yishushanije hari aho abantu batamenya ibyari byo batamenya ngo yarakijwe cyangwa ntiyakijijwe mwishushanye n'iby'iki gihe amapantaro murekereza mutaze byari byo gasanga mwarekereje agira ngaha mutaze byari byo ngo muriko mwigana abazungu hari abantu bitwa batinganyi bamwe bahuza urugwiro badahuje ibitsi bahuje ibitsi ranyo bajya ara usanga benshi baramaze kugira ingorane mwene hamaje nyuma agaca afata pamperse zazindi ababyeyi bakora bagirira abana kugira ngo bakinga umwanda akanizo bashira ngaha ukabona agenda gutya namwe mbya ngo ni style ngo numustar ngo numustar ntuzi ibyo hetse ibyari ko turabastar ambara ngo akijijwe haleluya twambare nk'abantu bakijijwe bariko baraja mu bwami bw'Imana ndangirize icyo navuga amacakubiri usanga abantu bakijijwe ari amacakubiri isigira amacakubiri n'abantu bagira amacakubiri ayiwacu ikintu cyagwiriye n'amacakubiri y'abahutu n'abatutsi abatwasi cyane ariko nabo nyine baravuga ibyo biriho
reka namugoma mu bihakane sindabivuga ngo muvyemere ndabivuga ngo muvyumve gusa turiko turaja mu ijuru dusonye Matayo 6:10 haravuga ngo nimwasenga muvuge muti data wa twese uri mu ijuru izina ryawe niryubahwe navuga ngo kutareha kwacu bamwe bakagira imitwe ifyasa abandi bakagira imitwe isongoye ibyo si kibazo ku Mana nanjye ndara kandi kuba umututsi si kibazo no kuba umuhutu icyo si kibazo ku Mana ikibazo n'amacakubiri yandabereke ayasa amashuga ngaha umuntu areba hari hamwe maremare n'ayandi agizene uyu muntu yakoze ibintu azoze ndamuhe fanta orange murabona ni mashugwe murayabona none ibisibyo bigize ishugwe se intoki zawe ku kiganza ndabira muna izi zirareba none byo nonye iki kuri jewe ahubwo n'ubwiza ni decor n'ubwiza kw'ikiganza canje ubundi iyo kigira iyo zireha zose biba bitomo urukumu ruvuyeko ujye ubugari bica bigorana muranyumva biko muranyumva kandi abarima urukumu rwavuye ko ntushobora gufata umuhini ibikunda ariko rara ni rugufi gusumba Yesu adufashe kuba turi muri ubu buryo ibi nacyo bitwaye Imana Yesu nadufashe cyo bundi hani ngene abavyeyi muroga abana sanga mwararoza abana banyu kabaroka dusige tugende dusize ugwaruka twaroze muvuga ngo ababirigi nibo babaroze none aho bagiriye ko atari vuba mwaka indege zaza muri iki gihugu zingana n'ibimenga nibisiga biramukirere bagiye bari kwagira manifestation y'indege muri iki gihugu je na rumwana mutoyi igihe bari babirukanye ngaha none gushika ubo twakoze iki ko bibandana kandi leta nabyizoshobora sino babesha leta igishoro leta irakora iby'inyuma byose Imana yahaye ubasha gukora mugabo mu mutima w'umuntu washikayo twebwe Yesu nashimwe kwebwe mugenzi wawe mu kuboko umwicaranye mu kuboko ndabe mu kuboko nawe bata nawe butamu andako kubona bivuze mu kuboko guma wamufashe kandi murabe mu maso umubwira ati mbega mwene data uranyiyumvamwo none hako mutabigize se umwata ati mbega mwene data uranyiyumvamwo umuraba mu maso niwasanga utamwiyumvamwo yayi nisho za fe Yesu ashimwe uranyiyumvamwo turamaraso amwe turakarakamwe twamuka ku muvyeyi umwe data wa twese notre père qui est au ciel ntari buraya si umurundi si n'umuzungu si n'umunyarwanda si umututsi si n'umutwa si n'umuhutu mugabo ni data wa twese harimo kandi ntaba muri Amerika canke mu Burundi ariko aba mu ijuru ari mu ijuru haleluya